abantu bakagirirwa ubuntu n'Imana, abantu bakagirirwa imbabazi n'Uhoraho, abantu bose bakabohoka bakaza kumva ijambo ry'Imana kandi bakaza guhesha Imana icubahiro. Ibi rero tubishimiye Imana, turashimiye Imana yatuzanye ngaha iwacu ikanyami. Turashimiye rero n'abatama bacu ngaha badutumiye ngaha kugira ngo tuze ngaha. Oya umuntu agutumiriye mw'ishengero ry'Imana abagukunda, siko none gahera. None rero turabanezerewe ko namwe tunezerewe. None rero byose rero tubishimira Imana, tumve ijambo ry'Imana. Ahantu numvise indirimbo ivuga ngo ubu turakora twihuta, turakora tunyarutsa. Aho hantu rero iyo ndirimbo ndakunda kuyibaha, ni mpemu yayibahaye. Aha rero igikorwa cyacu cyose nimukore munyakura, mukore mukura munyarutsa n'ingoga, kuko iminsi irahita itangira gute yihuta. Rero abahariya iwanyu hariya ruguru baradutumanye intasho, nabo mu rugo iwanje nafise umuryango bose barantumanye intasho none muzakire. Tugire rero twibukanye no kwibukanya, twibukanye intumbero y'ijambo ry'Imana. Tugomba kwibukanya uyu munsi n'ijambo ry'Imana rivuga ngo ntuze wigere wibagira. Turi kumwe rero, turafise uno munsi ishengero ryavyaye turaza kubatiriza, n'abanyene turuze kubatiriza nabo nyene ntibaze bigere bibagira. Ego nawe ntuze wigere wibagira ivyo wabonye canke ivy'Imana yagukoreye. Dusome hariya mu kiriya gitabo co gusubira mu vyagizwe, igitabo kigira gatanu mu bitabo Mose yanditse. Ni igice cyaho c'umunani, igice c'umunani. Dusome hariya ku murongo wa kabiri. Indanzi y'amajambo ngo Mose yibutsa abantu ivyo Imana yagize gute, Imana yabakoreye vyose. Kandi muze mwibuke urugendo rwose ubwo mu bugaragwa Uhoraho Imana yanyu yabarongoye imyaka ko ari ingahe? Imyaka ko ari ingahe? Kugira ngo bacishe bugufi abagaragetse, amenye ibiri mu mitima yanyu, yuko muzokwitondera ivyagezwe vyiwe canke mutazovyitondera. Nuko yabacishije bugufi yemera ko musonza, araheza abagaburira manu mutari muzi n'abasokuruza banyu batigeze kumenya, kugira ngo abamenyeshe yuko umuntu adatungwa n'ibyo kurya gusa, ariko atungwa n'ijambo ry'Imana ringana gute ryose riva mu kanwa k'Uhoraho. Impuzu zanyu ntizabashiriyeko canke ibirenge vyanyu ngo bivyimbe iyi myaka uko ari 40. Mukwiye kumenya yuko imitima yanyu, yuko Uhoraho Imana yanyu abahana nk'uko umuntu ahana umwana wandi. Muze mwitondere ivyagezwe vy'Uhoraho Imana yanyu, mugendere mu nzira ziwe, mumwubahe, kuko Uhoraho Imana yanyu abajanye mu gihugu kimeze gute, igihugu kirimo imigezi n'amariba n'amasoko byatobotse mu myonga no ku misozi, igihugu kirimo ingano za sayire n'imizabibu n'imisokoni n'amakomamanga, igihugu kirimo imyelayo n'ubuki, n'igihugu muzokenukiramwo ivyo kurya, ntimugire ico mugikeneramwo,
ni igihugu kirimo amabuye y'ubutare n'imisozi mwoshobora kwimbamo imiringa, muzokwama mu gahimbo, mushimire Uhoraho Imana yanyu n'igihugu cyiza yagize gutega yemwe yabahaye. Hajya ku murongo wa 12, nimwamara kujya mu gahimba mukubaka amazu meza mukayabamo, amasho yanyu n'imikuku yanyu bikagwira, mukagwiza amafeza n'amazahabu, mbere n'ibyo mufise byose bikagwira, maze muze mwirinde imitima yanyu yoye kwishira hejuru ngo mwibagire Uhoraho Imana yanyu yabakuye mu gihugu cya Egiputa mu nzu y'iki, mu nzu y'ubuca. Hajya ku murongo wa 17, kandi muze mwirinde mwoye kwiyumvira mu mitima yanyu muti ubutore bwacu n'inkomezi zacu nibyo byaturonkesheje ubutunzi, ariko muze mwibuke Uhoraho Imana yanyu ko ari we azobaha ubutore bwo kuronka ubutunzi, kugira ngo ashitse isezerano yasezeranye arahira abasokuruza banyu nk'uko biri byariga yemwe nk'uko biri uyu munsi. N'aya majambo shengero ry'Imana, bene data dusangiye urugendo ruja mw'ijuru, bagabo nkanje, basore, bakenyezi, bigeme, rwaruka rwacu, n'aya majambo yo kutibagira. Mbega yemwe, reka ndababaze, mbega hari abantu bashobora kwibagiraga yemwe? Hari abantu bashobora kwibagira aya n'amajambo yavuye mu kanwa k'Imana, n'amajambo Imana yashikirije Mose umusavyi wiwe. Mose yariko arategura ishengero, yagomba gusozera, yagomba kurangiza urugendo rwiwe, yagomba kurangiza kuko Imana yari yamubwiye yuko atazoja mu Yorodani ngo ashike hariya mu gihugu cy'i Kanani. Mugabo Imana yamubwira ati tegura ishengero, nuritegura. Natwe shengero ry'Imana turiko turabategura, turiko turategura ishengero ry'Imana kugira ngo umuntu w'Imana yitegure. Yamagavye ndi kuri iri jambo ngo ntuze wigere wibagira ivyo Imana yagize gute. Aha nimubone ngo muri ngaha, mwebwe ntimwizanye ngaha, nimubone ngo mumeze gutyo. Nimurabe ukuntu musa, nimurabe, bwira mugenzi wawe turamukuza. Ndababaza, mbega mutari hano mwari mumeze gutyo? Mutarasigwa amavuta, mutaragaburirwa n'Imana, nuko mwari musa? Oya! Hari hano umuntu muhura kwirumira akavuye mu kuzimu. Mbega uri muntu ki? Ariko arambura urumogi, yaraye kwira, yaraye mu vyaha. Muri makerere Imana yabwira Mose ati, Imana yazi ko abantu bibagira, ati nubibutse ivyo babonye byose ntibaze bigera bagira gute. Bereka urugendo, bereka amabone muri Egiputa, bereka amabombo bagira muri Egiputa, bacumukuzwa, bakoreshwa, bari mu buja bwa Farawo, babagirira nabi, babakoresha ibipatane,
impuzu bari bambaye zagize gute izabahereyeko kw'imyaka ko ari 40 ati narabakurikiranye ndakurikirana abantu banje ubu baradukurikirana narabasaturiye igitandara mw'isare nkuramo amazi baranywa bagiye baca ahantu habi bagiye baca mu bugaragwa burimo inzoka zikomora na sikoropiyo ntizabakomoye nagiye mbana n'abantu banje nagiye ndabazigama nta ngorane bagize imyaka 40 baracari bazima mugabo ndabafite isezerano yuko nzobashikana mu gihugu n'amasezerano naraye basekuru babo yuko nzokibaha atubabuze ntibatabigere bibagi ntibatabibagire aho baciye ntibatabibagire ivy'Imana yabakoreye kiraba rero ngire ndabacane mu gihugu ciza n'igihugu kirimo ibintu byose mwavyumvise tutiriwe turaja muri vyinshi twasomye mu gihugu n'igihugu ngo bazokenukiramo n'igihugu ciza n'igihugu ciza kirimo ibyo kurya byose kirimo ivyamwa byose kirimo amata kirimo ubuki kirimo amafaranga Imana yateguriye abantu aya mafaranga mubona mufise tuyahabwa n'ikigaye isanzwe ngaha nabonye ibura abafana benshi isanzwe ngaha utusenga Imana ujya mu gukora igikorwa c'Imana ujya mu kwiyumvira utabanje kugira ivyiyumviro ntacyo wokora ngo n'igihugu ngo kirimo amafaranga kirimo n'amabuye n'igiciro ubutare hari iwacu burahari nino muri Butanyerera hariya muri za Tangara iyepfo hose ubutare burahari no ruguru mu za Rusiga burahari hari Kabarore no Gatsigaro abantu baho barigeze gukena hamwe bakirukanira ukungo abatwitanga imbere mu kwihana aba bari inyuma y'abaturungikira utwo kurya abakozi badukana ubutumwa iwacu bari bafise utumuriro bari barafise muri dusanduka bagendera muri ibyo kurya hari iwacu nabyo kurya byari bihari waragomba kugwa mu rusango ibyo ntuze wigera ukibagira nari mushiki hose bari umumati abakozi b'Imana bari Kabarore ati n'umumati wawo ntuhamera nturenga santimetero 20 baje baza bizanye ibyo kurya ariko Imana yari ifite ibanga ryayo abantu bari bakeneye namwe ubutare bwari buhari ubutare byarageze Imana irabuhishura abantu baho baronka amafaranga n'umutegetsi ugasanga afite miliyoni 10 umwari ugasanga afite miliyoni 100 abagabo baronka amamiliyoni toharura amafaranga yabo baca barayasema baranga gukora ibikorwa by'Imana baca bagenda gukura abagore Bujumbura Imana ati urudaca ngo wewe wa mugore wawe ntidukwiranye muri atagera mu musura kugira kuri umugore w'iwanje baca